Yes, merci beaucoup. Tubandanye tubashimira, tubandanye tubakengurukira kuri mwese muko muradukurikirana. Ikiganiro kirashari The Star System kuva ku munsi wa mbere cyo ku munsi wa gatanu kuva igihe cy'isaha 7 kugeza igihe cy'isaha 10 turi kumwe namwe amasaha 3 amasaha 3 tubahereza isi ijuru mugatomenye ingene muri korera. Kuri no munsi rero turi kumwe n'abatumire benshi nkuko tubabwiye nkuko abambere bagiye munsi rero twababwiye tu munsi dufite abatumire benshi kandi biteka beza cyane twongeye kandi kugirirwa ibakwe n'iteka ryo gusubira guhura n'umutumire yigeze guca hano muramwibuka yitwa Dogotessa tumuhereze ikaze muri Black FM turi mu kiganiro The Star System araberewe sana yambaye nk'umustar kabisa karibu cyane Dogotessa. Asante sana. Umeze neza? Ndashimye Imana. Uraberewe sana. Bana kujuje none. Kawaida yanje. Kawaida yako? Ibaza kara kagwara afisi. Bana, hiyo ni default. Kawaida. Baita default. Fanye nini sasa? Kabisa. Umerewe neza none? Ndashimye Imana. Kuvigiye twaherukana gushika kuri ino saha bimeze gute? Ibintu n'amavuta. Bro, una trendi. Uri on the map. Nsanga byaba. Bimeze gute? Kuvuga ko Imana igumiheza. Igumishira kimiheza giro myinshi. Abantu twifite umutima mwiza, byo dukora nabyo cyadusenga Imana igaceza girumva no kunyene. Amin amin. Tubize ko Dogotessa apa yuko aririmba adandaza ibirungo ukabuteka umuceri ukabuteka ibiki ukabuteka ikintu cyose cyitwa gutegeka ukabuza ikirungo kimeze fresh cyobagira kwa Dogotessa mbe hajye bidandariza he Dogotessa niberenga nyine kuri Avenue Tari aho ni hafi sana nabyo kujamba oya bavuze ngo nitumurindirire he uringa muri roho tushungurukira bavuze ngo tumurindirire mu gisagara uwo ni umucunguzi mwami wacu kabisa ku munsi w'Imana rero kuri Pasika abashaka kugura ibirungo byo mu miceri mu nyama mu nkoko kubera turabizi muzoryoherwa sana rero mugenda hariya kwa Dogotessa nawe nyine mu mushigikire bigende neza cyane kugira ngo dusore n'uturirimbo twinshi noneho turazi yuko yamadufitiye bishasha imvunye mukuru yatumye je mpamagara Dogotessa ni kubera ko twarabonye aka video kariko karatrendinga hariho n'indirimbo yiwo banashima yitwa Jotem ndaza kuyibumvisha mu mwanya muto ariko ugerageje kuraba ko ka video n'amasanamu ntibihura Dogotessa bimeze gute ka video karavugishije abantu benshi twahereye hariya kwa Young Santana turashunguruka turaja n'ahandi tukabona kandi gafite views nyinshi cyane jewe novuga ko ngira n'umudayimoni ari karangerageza je naje nabibonye uko hariho witwa Santana witwa Cezere n'ubundi kama ni Gainde nabonye bapostinga indirimbo iri kama image ya video y'indirimbo kanje kugera ino saa sindashaka kubatora sindamenye umuntu yabahaye uburenganzira iko byarantangaje ahubwo nibaza ko nk'uno mwanya nyine bakibyumvise iyo ndirimbo boyikura ku mbuga zabo hewe amfite jewe muri jewe nari nzi yuko ari wewe wakagitse turakaba hati kumbure bo bafisa baba followers benshi tikandi kumbe ntavyo mwigeze muvugana je nta kintu nakimwe twavuganye ahubwo nagiye gutangara nyene abajama banje bambaza ati mbe bimeze gute video y'indirimbo yawe Joteme ugumwisha no kuzindi ndirimbo ambati nasite ko ndirimbi indirimbo toni kirasikira iri kujya image y'indirimbo yawe Joteme Timana yanje timeze gute mwana waje kuri Fibing wandike ngwane Santana mucibona kumviriza ngira n'umuntu ntanazi ntanigera numva n'indimba ntayamba kwiradi sanga bafasha image y'indimba nje bashirako cyarantangaje cyane kugira n'ino sawa bose ndatori kumva ntiwashoboye kumenyanye n'indirimbo canke mbega abo Young Santana canke abo bandi bose babonye bapostinze kajya ka video muba mwarigeze muyagaho canke ngo babwire ati burya ibi bintu bimeze ukuje ku ruhande rw'iwanje ndavyakiriye uko Keni tunazinanye no kumenyana Siani Santana je nk'abagenzi dufitaniye ntityaga ariko uramuzi ndamubona ku mbuga ndamuzi nituracyana nituravugana kira kimwe tuzinanye ahubwo nibaza ko sinzi ivyo bintu cyacu nabyiyumvira ariko we kubwa wiyumvira ko yoba yabigize kubera iki hama nawe umaze kubona ku ka video ukakabona ku mbuga zigiye zitandukanye wiyakiriye gute jewe umutima warasimbye ndiyumva nabi bose kuko urazi uno munsi kugira ngo dukore video ni ibintu bisaba uburyo bwinshi umuntu arijya akikokora umugabo uciuza kuraba video wakoze ubundi akayisha ku ndirimbo yiwe akayisha video yiwe
novuga ko ari amabi atagira urugero sinzi ingene nobivuga ari nk'ahantu bahana nk'uko ngene bobihana ego kabisa ati wowe rero uriyamirije cane gose barakurengeye je mu bisanzwe utwo tuvideo aza kuraba mvuye ngabo tukiriko ntivyashika tukaba turiko turabandanya tusirikira nzogenda muri amikare mbazi uko vyogenda numva ingene bontunganiriza kuko jewe barandenganije kuko ntushobora gufata video y'umuntu ukayishyira ku ndirimbo y'uwundi muntu mutavuganye ivyo bintu n'amabi atagira uko avuga usanzwe uri muri amikare de musiciens usanzwe uri umunywanyi w'iryo shirahamwe kabisa tuzira neza ko yakora fois passée turibuka neza amasalend umwe mu bayobozi ba amikare de musiciens du Burundi yari hano atubwira ati umwe muri abantu bahurikiye mu ishirahamwe ryacu agize ikibazo turagerageza tukamutunganiza turagerageza tukamushigikira muri ibi na biriya nk'uko rero usanzwe uri muri iryo shirahamwe je nibaza yuko atahandi hantu no kwizera canke no kubwira ati urabaza aha kubera ko hajya ikinini kiba gikenewe ni kiyago hajya ikiyago nico cama kiri umuti w'ibintu vyose hajya iyo hatabonetse ikiyago ibintu vyose birapfa generally kugupropose ati genda muyage na Santana canke uwo wundi muntu hama wumvirize ico bavuga ko muga mu gihe mutano bucuti mufitanye kandi usanzwe uri muri amikare de musiciens kandi hantu bamano kurungika ugenda utumbera hama bagutunganiriza ariko kandi ni ibintu bitaryoshe ni ibintu bisa nabi cyane no ku muntu wese bariko aratwumviriza ko aradukurikirana hari ibintu bimaze iminsi bagira ngo na memes ngo nibiki ugasanga umuntu arafashe ifoto canke video canke ikici wawe ariko arakoresha ku mbuga ngurukana bumenyi akoresha ku bintu biteye ubwoba cyane kuko na jewe no munsi nabyutse mu gitondo vuga ati ibintu nibiba uzi ko je nabyutse mbona hari aka video hari agafoto kiwanje ico gihe twari muri lancement mengo ya company raho yari yuwanje hanyuma iyo lancement natumiye abagenzi bien sûr iyo uri kuragira lancement natumira abagenzi hanyuma kandi umuntu wese anwa icyo ashaka muri lancement umuntu wese anwa icyo ashaka rero hari bariko baranwa 20 zambiye zitambiye iki amarike iki donc jewe iyo foto nariko ndabasukira je nariko ndasuka basha bafata ya foto basha bagenda bashira kuri Facebook ngo tugerageje ngo mu matangazo ngo ashikirizwa ngo na ONI ngo birerekana neza yuko ngo Burundi ngo ari buhugu ngo ari mu kimwe mu bihugu ngo gifata nimero 8 mu bihugu muri Afrika ngo bitunze ngo abantu baboreka imagine vraiment bashaka kwibaza ico kintu kandi ngiye kubizunguruka ndabiraba nsanga n'umuntu nzi yakuzungurutse uri kuratahura ico ari no kwiyo foto ikibabaje ari no kwiyo foto mugabo wewe ataboneka donc ivyo bintu rero birakwiye guhanwa kuko ugerageje no kuraba no mu mategeko nta muntu ashobora gukoresha isanamu yiwawe atabigusavye nta muntu ari kuri gukoresha ijwi ryawe atabigusavye mutabivuganye rero ijwi ifoto ikintu cyari cyo cyose cy'umuntu kwikoresha ku mbuga ngurukana bumenyi mutabivuganye vraiment birahanwa rero abantu bagira ibintu nk'ivyo vraiment bumve yuko ari akabi kabishe bumve ko atari ibintu vyiza bumve yuko ari ibintu bitesha agaciro umuntu ariko dogotesa inyuma y'ivyo bintu vyose kumbure urizera neza ko bishobora kuja mu butungane urizera neza ko bishobora kugenda niyo mvuze mu butungane simvuze ngo muje ngo kwitwariranira oya mbije mu buryo rero ikintu wumva wosaba abantu bariko baradukurikirana canke uwo ari we wese ahora akora ivyo bintu canke yiyumvira gukora ivyo bintu nabihagarike icyo nsaba abantu bose bagifisa bakagisa nibamenye yuko amasaha yategwa mu rutanga ayo mabi bakora ufata ikintu cy'umuntu ukiyatira kugenda ku mbuga ugacafuza umuntu ivyo ni ibintu vyataye igihe kirazira gutora video y'umuntu mbe wamwajije igeze mu mahera angana gute jewe nagerageje gutohoza ndabaza ati none umuntu yani Santana bite gute abantu bamuzi baramubara ati uye ni Santana n'usheze ati n'abantu baba promote bakora online ati rero ati abandi bashaka gupromotinga ikintu ati batabahaye amahera ati nukuvuga uko bigaragara uwo muntu yarabaye amahera kugira ngo bamenyekanishirize indirimbo yiwe bacashira ko amasanamu y'indirimbo yanje
nukuvuga ni Santana je ntituzinanye nimba yo banzi tuzinanye sosiyete ntituzinanye imagine mbere kubera kibagiye gukora ivyo bintu kuva ati tumuronde tuvugane twumve ko aya maimage twasha kuyamugurira atubwira amahera yoba yarakoresheje kugira ngo iyi video ibisohoke hanyuma dushobore gushaka ino ndirimbo y'uno muntu tumukorere prompt bagaca biyatira urumva ivyo je nibaza ko n'ubu ndondeye tukavugana byoba ari ibintu byiza ego umugabo badashoboye kundondera kugira ngo tuvugane ndibaza ko amikari yo kugira ngo dutunganirize ishobora tuzoronderana nta ngorane hanyuma n'undi wese urasaba agatima uretse yuko ivyo bintu kenshi je mora niyumvira yuko abantu babigira ngira ngo babone umengo nta ngaruka bizogira bizozana kandi nibaze ko haba harimo no gusuzugura umuntu kuko ntushobora gufata ikintu c'umuntu utakimusavye hama ngo ubone yuko bizokwijana je ivyo bintu ndavyibuka kuri Kaya Mona Walda hamwe na Benturo sinzi ko muvyibuka bose bavuze ngo Mona ngo ni nzigo ngo niki niki mugabo mugiye kubiraba vraiment gufata ntanzigirimo ni nkaho yari kumuhanura muga kubera ko nica amategeko avuga urahanwa sino Mona we no kumupardona peut-être yari kumupardona mugo ugasanga mbega nyene gukora ico kintu ariko aracemera haje ikintu ca mbere nabonye kigoye ni ukwemera tego nakosheje mbabarira rero usanga aba bantu bacu nabo tutazi kwisigura ngo dutanga umuco tuvuge ati ibintu byashitse mbabarira gacuza wongira iki iki cyangwa ukavuga ati kubera ko ni umwigeme ntacyo yongira cyangwa ukavuga ati uyu wunye nta naharashika nta n'abantu bamuzi ntacyo yongira reka ndagatora agasanamu kiyo ndagakoresha ugasanga ni ibintu uri imagina mugabo utazi iyo bishobora guherera rero abantu bose bakora dukurikirana abantu bose bakora twumviriza bakora dukurikirana guys please turabinginze turabasavye dushimitse iyo ngeso muyihagarike ivyo ntisi byiza nta teka bihesha abantu nukuri biranambabaje gose kubera ko ni ibintu usanga binagoye ariko kumbure humura bizogenda neza kandi byose bizocamo Dogotessa tugire bishasha duhereza amakuru yawe turakwizeye cyane turakwizeye sana umwaka niteguriye kuzukana na Yesu Kristo kabisa araduseguye ngo uririmbo rwiza cyane azosohora ku munsi w'ejo ni saa 6 z'ijoro mbega uno munsi saa 6 z'ijoro ego nditeguriye kubatama akantu gashushe ndibaza ko bariko barabibona ku mbuga zanamaze kubera ishantiyo akantu ko kimponjo agatrera kabanyoteza tebana tiyo ndirimbo turayishuhiye n'abanye benshi bambaye ati kweri teogo do icyo gisasi ndibaza ko sinihenda naho bavuga ati nawe iganda ati nta amavuta kweri baza kwidoga sasa ku kadomo wazi ko bari online basaba ikintu cyiza mbega iri kuri YouTube ya Dogotessa nyene canke ni wayishize ahandi hantu kubera ivyo bintu byarigeze kuba biba mu minsi iheze ugasanga umu artiste arasohoye indirimbo mugabo ntayishize kuri YouTube channel yiwe ubisanzwe ivyo twabikora kare tugishira kuri kundundi hari kera ubu dushaka ku mapaji wacu ashaka kuja kuri YouTube wanje ukandika Dogotessa tuyibona kandi ibishoni zeri ko kuvuga ko no munsi isaha saa 6 y'ijoro indirimbo iraza gusohoka kuvuga uraja kuri YouTube wandike Life is God by Dogotessa indirimbo tuyibona bitagoranye Life is God Life is God ubuzima ni Imana Dogotessa bisanzwe bishusha nk'abo bantu kuvuga ko abantu babonye ubwowe uri mu bibazo bacabona kare ukwiye gupfa ariko hari ubuzima bwiza buva ku Mana kabisa yatamana nta buzima buba ati rero ni indirimbo Life is God muza kuyikurikirana kwa Dogotessa ni YouTube channel yiwe ucuyibona muze tumushigikira umusitore wacu tunamwihanganishe cyane muri bino bihe cyemwe ntivyoroshe ntibiryoshe na gato ariko kandi twizere ko bigiye gutora inzira ubu hafi nibaza kuriye turabyose Imana kandi Imana yashoboye ibyambere n'ibito bisoboza ego hanyuma bangwanya nabo Jesse nashobora kurwana nabo ahubwo ndabashize mu minwe y'Imana kuko Imana yonyene niyo nyishura byose kabisa tugushimire cyane Dogotessa ariko imbere y'uko ugenda turamanza twugure n'umurongo abantu bagukeze canke bibana kwihanganishe
kuri kino gisasu gishasha ugiye kudusohorera baguhe amakuru canke bagushigikire unababwire kumbure unabanyoteze bien sûr niyo ndirimbo kugira ngo biryohe bigende neza cyane. Ariko kandi twongere tunabibutse yuko ni Dogo Tessa wumva yuko ababajwe cyane n'iyo video yiwe iri kirasirikira ku ma réseaux sociaux bagakoresha amasanamu yiwe batanabimusavye kandi n'ibintu twizera yuko bigiye gufata inzira. Ariko kandi tunabibutsa yuko kuri YouTube channel ya Dogo Tessa ushobora kuhasanga indirimbo Life is God igihe cy'isaha 6 z'ijoro kuri no munsi. Nabitse ko atari indirimbo yonyene imwe ariko n'izindi nyinshi hariho niyo Joteme n'izindi nyinshi, ariko mu mwanya mutoya imbere ko mwakura turabasigiramwe Joteme kugira ngo duce dufata umwanya twakure twandike n'utumwa bugufi yaba mu kumwihanganisha canke mu kumutera intege.